imico yacu iragoye kuko birababaje iyo umuntu avuze ati reka ndeke kurenga imico mugabo ndenga ibigo benshi niko rero bagira abavyeyi bagatinya kuganiriza abana babo ibintu bene ivyo ngo babarenza imico mugabo nabo bakaza kurenga ibigo sinzi ko ivyo byo bibanezera muko kurenga ibigo navyo biri mu bintu Hello guys, ndabaramukije cyane muraho murameze neza jewe ndameze neza ni Alvera nkuko musanzwe mumenyereye inyuma ya kamera hakaba ari Simo twaramuzanye mwaramunezerewe muri benshi abantu benshi bagumye bamusaba barambwira ngo tuze twongere tumutumire uwo nawe se uwundi ni Renine Manariyo ikiganiro twakoranye cubatse abantu benshi baratubwira ngo tuze tumutumire twongere tuganire kugira ngo yungure ubumenyi abantu benshi baranezererewe n'ikiganiro twakoze uno munsi kandi niwe mutumire tugiye gukorana ikiganiro reka tumwakire kuri Rukundo TV hama dukomeze n'ikiganiro cyacu amahoro cyane n'amahoro cyane Alvera urakomeye ni impore cyane karibu kandi kuri Rukundo News TV yego murakoze cyane gusubira kunyizera kandi nizera ko kumburengira ibyo tuza kuganira n'ubundi biza kubaka benshi nkuko baraje kubivuga yego nabone ndabaramutse cyane nukuri abantu barakunezerewe cyane benshi muri bo baradusaba ngo tuze twongere tugutumire niyo mpamvu no munsi twifuje kongera kuganira kugira ngo muri bikimana yagushizemwo bisangize n'abandi bigende neza yego karibu yego murakoze muri Matayo havuga ngo mwabiherewe ubuntu mu bitangira ubundi yego urazi iryo jambo ry'Imana ukuntu abantu bashobora kunda kurisigura ukuntu na cyane cyane abasore muragawe mu minsi ya nyuma no kuvuga haza haboneka ibintu byinshi abantu haro n'abapasiteri usanga bariko barasigura ijambo ry'Imana bivanye n'intumbero baba bafise na cyane cyane ndavuga bihamagaye simvuze bose hari abihamagaye usanga bafise uburyo rero babikora ugasanga barasigurira abantu kandi ugasanga ijambo barihengetse ko riguma ryarindi nyene mugabo ugasanga barahinyanyuye namwe rero no kuza muraraba neza ntibaze have bahendera mu jambo ry'Imana niyo bakoresha kera mu gutwara abakobwa muri Pentecote mwavyumvise ijambo twabiherewe ubuntu abasore nibaze bararitubwira ngiye kuvugwa n'abapapa gusa Renine Manariyo uno musi ikintu nshaka ko tuganira ko ubushize twaraganiriye tuganira ku rukundo hagati y'abahungu n'abakobwa nibaza ko ari cyo kintu twaganiriye ko cyane uno musi ndagira ngo tuganire ku rugo urugo abantu bubakanye yani abantu benshi turakunda kumva urugo tukumva urugo nanjye nakuze numva urugo nkumva yuko mu mutwe wanje hari yuko urugo ari kuba umuhungu n'umugabo n'umukobwa babana mu nzu byo bari oya nibaza ko atari byo kubera ko mu bisanzwe urugo ubuheruka ndibuka ko twavuganye yuko urukundo rw'umuhungu n'umukobwa gwiza ari urukundo rurategura kuba mu rugo urugo rero no kuvuga ngo ni resulta canke rero ni icyamwa c'urukundo gwiza ku musore n'inkumi iyo bahuye rero bakabana bakaba umwe no kuvuga ko ari guhura k'umuntu umuhungu n'umukobwa sinavuze ko ari guhura k'umuhungu n'umuhungu cyangwa umukobwa n'umukobwa oya no guhura k'umuhungu n'umukobwa nkuko tubizi kuva urugo rwa mbere hari indirimbo bandirimbiye kuri mariage ya Kamikazi yavuga ngo urugo rwiza rwatanguriye muri Edeni no kuvuga rero yuko muri Edeni urwo rugo rwahereyeyo rwa Adamu na Eva no kuvuga n'umugabo arabanza akabaho akabiwabo hanyuma uwo muhungu mu gihe bariko arabiwabo akagenda akazana umukobwa bakabana nawe urazi ko Adamu Imana yaramumuzaniye urazi ko Adamu muri Edeni mwitanguro biranditse ukungene yakora ibikorwa by'Imana yita amazina ibikoko ibintu byose urumva niwe yarabigaba Edeni muri rusangi wari nk'umurima w'Imana ariko rero hama Eva aza kuza mu nyuma aruko Imana ibonye ko Adamu aguma yashishwe Adamu ntiyatwenga oya nukuri rero akibona benshi muri biravuye ko atavye nasomye ko atatwenga wabikuye waruhana haravuga yuko ngo Adamu amaze kubona Eva no kuvuga ngo Imana imaze kumusinziriza yikango yagatangura kubona acabona yuko yamuzaniye Eva ati Eva gatwengo no kuvuga ibineza neza byaramurenze no kuvuga rero yuko birumvikana ko ntiyahora twenga nta kunezerwa yahora afise harakari gahaze amaze kumona rero araheza araryoherwa no kuvuga ko ugo rugo rwa mbere ndarudefinisa nisunze Eden muri Eden ngene vyagenze umuhungu nawe rero umvagenda kabiwabo amaze kubiwabo agakura amaze gukura rero agaheza rero akazana umukenyi si wagenda oya nk'ivyo tumaze imisi tubona ubusanga umuhungu aragiye akinjirira umugore w'abandi abahungu basigaye sinzi ko barongorwa sinzi ko babita Mario
Eh, hariho abagenda kubera gusa agashomeri twarivuze ko cyane kubera ubukene ugavuga ati je nta kundi reka nemere bakafeza sambra urabona ko ubu barapanga ntawe umenye watwaye uwundi ugasanga rero kumbure umuhungu nawe bamujyanye gusa bagira ingorane nyinshi ngira tuzobigarukako gusa urugo nuko guhura k'umuhungu n'umukobwa mbere wanashaka byiza bari hafi na hafi mu bigero bimwe ariko byiza umuhungu we basumba gato w'umukobwa kugira ngo amwereke inzira ariko arajyamo hanyuma bagaheza bakubaka icyo twise urugo cyangwa bakubaka Eden nayo rero ibivamwo n'abana ntama uguhura kwabo nako bagahuzwa n'intumbero yo kugira ngo bubake iryo zina ry'urugo bubake iryo zina ry'umuryango kugira ngo izina ry'uwo muryango ntirifudike urumva si ngombwa ngo baronke abana mugabo birashobora gushika ugasanga barabanye hanyuma abo bana bakabura nubwo ubunya abasenzi baraje barahari basenga kandi tumaze kubona intaheza abantu benshi bashima nanje ndabishima ko bashobora gusengera abantu hama no kwa muganga mbere byanse wanashaka hama no kwibaruka bakibaruka ariko rero batabaronse nabo si bibi barabaho gutyo hama hariho nico bita kwa adoption bakadopta nk'umwana hari abana benshi baba babuze ingene babaho hama bagatunga umwana uwo muryango ukabandanya n'ibisanzwe yego Lenine mara rero wavuze ko urugo rugirwa n'umuhungu n'umukobwa yego ariko maze iminsi mbona sinzi ko aterambere sinzi ko byahindutse urugo rwakira akaba atari rwo gubu ugasanga birashitse umukobwa nkumva ngo umukobwa kanaka n'umukobwa mugenzi we bagize mariage bakagenda bakanabahezagira mu rusengero bakubakana maze iminsi ndabibona mu bihugu byo hanze ariko bakavuga ngo bubakanye ubwo bwose ubwo je sindagwita urugo uko no guhumana kuko sinzi yuko wumvise ibintu byabaye muri Sodom na Gomora no kuvuga yuko bijya byazanywe n'ivyo byabo bahungu abo bahungu wasanga bagenda bagasambana n'abahungu nyene abakobwa bagasambana n'abakobwa no kuvuga uwo ivyo ni ibintu satanike ni ibintu shetani yakreye kugira ngo ashobore kuronka abantu benshi ugiye mbere guwana ashaka no kuraba abantu babijamo n'abantu sanga baronka amafaranga menshi cyane ayo mafaranga nyene satanike bene abo rero urumva babaje kugira ngo bashitse umurimo wa satani ngaha ku isi ubwo ntibagwita urugo rugo nakubwiye ko bahereye muri Eden nayo ni Imana ese Lenine ni ngombwa ko umuntu yubaka kubaka ni kubaka sinovuga ngo ni ngombwa ariko Bibiliya niyo ivuga Paulo niwe yavuze ati uwo vyokundira yomera nkanje Paulo nta mugore yari afise ariko abagize ubushakashatsi mu bijanye na teology baravuga yuko kumbure ashobora kuba yarigeze gutunga umugore hama kamunanira hanyuma rero no kuvuga ngo ariko muri Bibiliya haremwo yuko mu bisanzwe byari bibereye yuko umuhungu abana n'umukobwa kugira ngo yiyubare na cyane cyane ku bintu bijyanye no gukora icyaha cy'ubusambanyi kubera ko atari umuntu yarozwe cyangwa atari umuntu atazi neza ibijyanye n'amabanga yabubatse burya urinze ubona umuntu agiye kurenga ibigo yubatse aba afise ikibazo kinini cyane rwose mu bijyanye no kurangura amabanga rero no kuvuga yuko byari byiza yuko umuntu yubaka kugira ngo yiyubare na cyane cyane kino cyaha ubu zigenda cita icyago cy'ubusambanyi kuko umengo kiravumye ego ego icyo cyaha gikuru no muzi ego Lenine Manariyo amafaranga ntiyubaka niko nkunda kubivuga ukumva abantu babivuga ubutunzi imodoka cyangwa ibikintu ntibyubaka niko majambo nkunda kumva abantu bankurira bavuga ese urugo rwiza urugo rurimwe amahoro urugo ruhire gubakwa n'iki rugizwe urugo rurimwe amahoro urugo ruhire gubakwa n'ikiyago ico urabona ico cyonyene la communication nico kigubaka mugabo rero uvuze ngo amafaranga ntiyubaka urugo nibaza ko twaduhenza abantu ahantu je ndakunda kudakunda ibintu bita ama emotions ndakunda cyane ibisho sindabikunda burya urugo uvuze amafaranga bivana no kungena bangana urashobora kuba ufise amahera n'ivyo mugabo urugo rukakunanira wanashaka genda uraba bafise ama etage maremare harabu usanga ibyo bamenaguye kubera kubana kubera ko urugo rwabananiye rubananizwa n'iki nta mwanya w'ikiyago baronka hanyuma no kuvuga ngo amahera arubaka urugo kandi cyane gose kubera ko Arvera eje ni wubaka ndazi yuko nk'ububonye ujya mwana wo mwibarabara ataronka n'ibihumbi 2 ku munsi adashobora kuronka n'amajana 5 wakwemera ko mubakana ibyo biragoye urumva ko bigoye no kuvuga rero nta munezero ushobora kuboneka ushonje ntushobora gutwengera umugabo ushonje umugabo ntashobora kuza ngo akubwire ngo chérie bisous ça va umeze neza
nawe azi yuko mu mutwe harimo yuko mugire murara ubusa. Ivyo rero no kuvuga ngo barakunda kubivuga nk'ibishobisho mugabo uburyo buba bukenewe mu rugo. Nico gituma nkunda guhamagara abantu kurondera umuhungu arondera umukobwa arondera kugira ngo azagire urugo rurimo mu mafaranga. Ariko gusa ico bomenya kugira amahera siko kugira amahoro. Oya urugo ntigubakwa n'amahera rero gusa, ariko rero nayo arimwe mu vyubaka urugo. Mugabo rero gikuru cyubaka urugo nikiyago, no kuvuga ngo ikintu cyose mukacumvikanako. Abagabo barakunda kwihendana cyane cyane ku kintu bita gutanga amategeko. Gutanga amategeko mu rugo si bibi, ariko urabanza ukamenya yuko umugore mwubakanye n'umuntu si impene. Impene ayibwira ati hoshi canga imbwa niko kuko. Mugabo umugore n'umuntu asho kumubwira a akanka kuyumva, ashaka kumubwira be akanka kuyumva. Niho kenshi akunda no kwaduka imitongano. Bisaba yuko rero no kuvuga ngo umugabo nivyo arashinga amategeko y'urugo, hanyuma simpaka yose ngo yubahirizwe. Abantu benshi ugiye kuraba mbere wanashaka ndakubwire Garvera, abagore benshi bakunda kugira ibibazo bagiye bose n'abahukana. Abagabo barashiraho amategeko umugabo nabo ntibayakurikiza, kandi shetani nikunda kubabanira ngaho nyene kwa ayo mategeko. No kuvuga rero kiba gihari ifo ko mwicara mukumvikana, hagize icyo muronka mu rugo mukicara mukavugana muti mbega burya nta kuntu ibi nibi twobikora ukuntu mugabo abagabo yumva yuko ni jewe nyene ni jewe. Mugabo abagabo kenshi baba bagomba uko yakivuze ikintu aba ariko kigenda ntiyita ku mugore. N'amakosa manini cyane gose. Abagore naco avuga ati none hari ibidashoboka, naye kubera urumva hari abagore benshi baratinya abagabo kubera abazi yuko nyene amufasha uko nyene, aca avuga ati nta kundi reka ndeke. Mugo ugiye kuraba burya abagore bafite ivyiyumviro vyinshi kandi vyiza. Reka ndagaho akarorero Alvera. Jewe mu kugura parcelle naragurishije imodokari nafise n'utundi dufaranga nagenda arondera kuno kuva muri 2012. Ndayiguze vuba nyene vuba mbo sikera cyane hari imbere gato ya mariage, ariko naraguze imodokari ndayigurisha ndabona amafaranga kwiye, ndabona ati aha ndashobora kuguramo imodokari nziza cyane. Rero ndabwira umugore ati ngomba nguru umuduga kuburyo aho nzorengana hose bavuga ati mana ari yaragiye. Nani mu mutwe wari wumva ukeneye imodoka? Nari namaze kubona n'isanamu yawo urumva. Umugore arambwira ati none aramenyere ko tuganiye, ati none hajya ni wayigura uzocuza urayiparika he? Sinzi ko mbico nacyumvise cyane gose. Naciye niyagaza mu mutwe ndamubwira ati reka tutaza kuvugana hanyuma naciye mbanza ndaje kuryama. Urumva nari nsinzwe mu bisanzwe. Ya sanamu ya modokari yanje nari mfise mu mutwe ikiramvamwo ibiramvuyemo. Urumva ko nk'icyo n'icyumviro nagiye kubona ko ari cyiza mu nyuma, kuko urumva ko yavuga ati n'imiburiburi reka tuguremo agaparcelle basi ako gaparcelle nako nikamara kuba akandi. Urumva ko twari tukira bashira ishusho nikamara kumara igihe kirekire bazoduha amafaranga arenze, hama tugura kandi gutyo. Ati mugabo ushaka gura n'imodoka yo kwiyunguruza bisanzwe. Ndibuka ko ico gihe naguze imodoka isanzwe, hama ndagura niyo parcelle, hama mu nyuma buke tumaze kubana turagenda turondera kwa kundi buke hanyuma turahava turayubaka. Hanyuma rero no kuvuga ngo nakaroro ntanze, ariko ni byinshi dushobora kuganirako. Nk'ubu je nkumva ikintu tiracumvuko nakavuga ngo nanje ndacumvuko, tugace tujyamo tukaraba tugapima ivyo vyiyumviro. Gusa kenshi ngene umugabo aba umugabo araheza agatahura yuko ivyo ndiko namubwira akenshi bishobora kuba ari byo. Abagabo ari gice kitwica nkayo nca mfataje nkaca nguriyo modoka ntashobora kuja mu ibarabara, mu nyuma ranabimbwe ati urashobora kuja mu ibarabara bakayigonga. None babandi bazosaba kubwira ati ararenganye Imana ariyo gute ntuzoshobora gufata ikinga none. No kuvuga rero ngo naho tubima ijambo kenshi barakunda kuba bafise ivyiyumviro byinshi kandi byubaka. Aha ndazi nawe ufatanye n'umusore afise imigambi, ndazi ko umubwira ati dukora nibaza gucambira umubwira ko atari kuja kujinyama. Lenine Mana ariyo hari abagabo benshi hano hanze bafise amafaranga, nta mafaranga menshi abaho, ariko bashobora kuba batarari inzara ntibabure ico bambika umugore. Ugasanga arahereza akasi umugore akamugurira ico kwambara, ariko akaba atakintu na kimwe yigera akora amugishije inama. Tureze no kumugisha no kuvuga ngo umugore nta jambo mu rugo, nkaho yamuzaniye guteka no kumwambika gusa amabigahera. Hakagira n'ahandi iyo bageze no mu cyumba umugabo amujanye mu cyumba bagiye kurangura ayo mabanga muvuga yabubatse, ugasanga umugabo ntigera ateguza umugore, ntigera bisaba umugore, naho byose aba yumva yuko wewe icyo akeneye ari uko gitegerezwa kugenda. Abo bagabo babwira abagabo bene abo icyo no babwira baze bahebe canke n'ufise umugambi nk'uyo nyene atararongora, ntazarongora umugore azarondera umuyaya. Niwe ashobora gukora byose bya gucyonyo, kuko ngo amase yakera ntagiho mu rutaro.
nibyo hari abantu baba babona ko mu mico yabo umugore wabo yagenda ku kazi akagenda gakora akazi nk'abandi azosambana n'abakolege azosambana n'ababosi biwe azodudududu nivyo bihari kenshi n'ubu nivyo usanga naho baba batabikora nivyo usanga mu nsaku zahana hariya nubwo hari abatari bake usanga babijamwo ariko ari umutima uramureka gakora hanyuma gukora ubuzisima kukoreye mu biro sima gukoreye mu ibintu biriya ariko urashobora no kudandaza umugore wawe akamuha umutahe akagenda gakora hamara gukora kwa bagabo n'abagore navuze si vyiza yuko umugore umuhatira gukora wewe icyo ushaka ko akora ahubwo bo yene muri cakiyago navuga muraganira hanyuma mumaze kuganira akakubwira ati burya jewe cyangwa uravye n'ibintu yahora akora kera ati nakuze niyumvamwo ikibuga iterambere y'abantu ntibarimenya abantu turicwa cyane no gukoporora ibintu kujya shetani nawe nyene urumva burya ivyo shetani akora byinshi akoporora imana hanyuma no kuvuga ngo abantu akenshi abonye umuntu yagize butike nabacagira butike mugabo nagenda kubwire yuko umuntu arafise isanamu yakoranye nk'ubu nka woza akakubaza ati we wakuze wumva ushaka gukora ikine wakura ndazi ko cyumubya directement je nakuranye ambition iyi ni cya kintu rero wakuranye mu mutwe ugikoze urakironka mu inyungu ikwiriye nk'ubu nagenda kubwire yuko nk'ibintu je byo kwigisha abubatse natangiye kuvyumva muri mu mwaka w'8 nasanga ndiko ndagana n'abantu bakuze bakaza kumpanuza ndi umwana kandi nafise agasura k'abana nyene hanyuma rero gutyo niho maze kukura nagiye kuri kaminuza ndondera ati mbwira no babanje baranyuriye ntakwanza muri scientifique ariko ngaba mfise vision yuko nzo umenyesha makuru kugira nshobore kuronka aho manura abantu bikwiriye hanyuma abantu nabo nako ngeze baca bampa scientifique muri supérieur bama scientifique ndayanga nayimaze mwindwi imwe ndayivamo ngenda kurondera lettre nemera ko mu externe mva muri interna hanyuma ro mu nyuma nagiye kuri université ndondera kwiga ibijyanye no kumenyesha amakuru navuze ati nyereka faculté bigamwo ivy'ubujournaliste bariyumvira bacavuga ati agenda muri communication ngo bageze mu wa gatatu baca bazana mu bya journalisme rero nca natangaho rero hanyuma ro no kuvuga ngo umugore rero uramubwira bya bintu navuga byo gushira kwa amategeko nivyo ro vyica iterambere bikica n'urugo no kuvuga uramubaza ati wewe wakuze wiyumvamo gukora iki no mugabo ni kuko hanyuma ivyo yakuze yiyumvamo gukora ugacumurekera liberté akabikora uko nyene kandi ukamureka akabikora uko avyumva hanyuma rero bukebuke uganda wamuha imitwe mu gihe nawe uyifise hanyuma rero bazosanga mbere burya asigaye gusumbya n'amafaranga hariho nigeze kubibwira aha mu gisagara we yaranatinya yuko umugore waza mu gisagara mugabo no munsi nagenda kubwire yuko yaramurekera liberté byose arakora mugabo amahera yinjiza ku munsi uwo mugore arasumbye umugabo wiwe kandi ari warambiye ngaha mu muji babareke rero urumva bisanzura hanyuma bana bavuga ati bazobategeka bakora ibi nibi babone ko umugore wabo ari wo gukora ivyo mu nzu gusa nibaza yuko bizohava bigorana kuko ugiye kuraba ibintu bikenerwa mu rugo ni byinshi ugiye kuraba ivyambagwa ukaraba hari biba byarakozwe bikenewe gusubirizwa n'ibintu byinshi gose uza gusanga bisaba yuko n'imiburiburi habaho ukumvikana umugore akinjiza no mugabo nawe akinjiza hanyuma ibintu byose mukora mugaca mubikorera hamwe mu mwiyunze en synergie yego Nine mana ariyo uno musi ingo zirubakwa nkuko vyamye na mbere imenga na musi wa gatandatu wijana mu Burundi bwacu atarugo rubonetse rushasha ariko please kezubakwa ari nyinshi nyuma y'amezi make ukazubona ama divorce wasanga abantu bamaranye amezi 3 divorce abantu barubakanye umwaka divorce aya ma divorce ko numva kera abantu batapfa kwahukana vyoroshe izi divorce zububona zo baziterwa ni kwa kubura kw'ikiyago divorce ziva ku kudahuriza ku kintu ku bintu no kuvuga habaho ikiyago habaho kumvikana ku bintu mugo no kuvuga ngo habayeho gushinga amategeko haza kubaho ukuruha cyane ko mu mutima kwa wundi yamarategekwa akaba yumva kumengo n'umucakara cyane n'umu esclave n'umu esclave mu kirundi mu kinyarwanda bavuga ngo n'umucakara rero bigaza gutuma wa muntu amaze kuruha mu mutima avuga ati hako mbandanya nduha reka nkure mu makarenge jewe nigire hari nabemera kugenda gutyo atana divorce ibaye akavuga ati reka dutandukane basi kuko jewe ndarushe kuko urumva nta cyumviro aterera umugabo bamwita umufasha w'umugore umugore nawe akamwita umufasha w'umugabo no kuvuga muri make baruzuzanya ntibisigura yuko wewe umugore wawe umuzane kugira ngo umufashe oya ibi rero hari akantu abantu badakunda gutahura niho kuzana umugore ubona kumengo uramusohoye no kumengo umukoreye ikintu cyatari ni nko kugenda ku mugabo naho kumva umengo uramuteturuye navyo rero biri mu bintu bituma abantu batari bakero bumva kumengo yumva nyene agagaye uzurabe abantu kubuzi nkunda kubabwira hari abantu je sindahindura akazi kuva ntango yakazi ubisanzwe aho nahereye nkora
ifo ko bamenya